Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru tuzagaruka kubivugwa mu gisata ca politike be n'ivyabereye mu biro vy'inama nshingamateka irongowe na Daniel Jarase Ndabirabe. Turaza kugaruka kandi ku bindi vyinshi biriko biravugwa mu gisata ca politike ngaha mu gihugu c'u Burundi ebe n'icuka kiriko kiravugwa ku matora azoba muri uyu mwaka y'abashingamateka, abakenguza amateka, abajenama ba komine ndetse n'abandi batandukanye. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubumanuko, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Mu minsi mikeyi iheze ni iminsi ibiri yonyene inama nshingamateka yatoye umugwi mushasha ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi. Inyuma yaho bamwe mu bakomiseri bakomeye cyane bo mu rwego rw'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNUDH ndetse n'umukuru w'uwo mugwi Sixte Vinyini Muraba bose bayanyeze bagahunga igihugu c'u Burundi, inama nshingamateka yatoye umugwi mushasha ujejwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu. Abagize uwo mugwi reka abari bo dutangurirako. Musenyeri Martin Nyabo niwe agiye kurongora uwo mugwi. Uyu akaba asanzwe arongoye diocese ya Makamba mu ishengero Anglikane. Icegera c'umukuru w'umugwi ni Gerard Rugemi Ntwaza, umukozi w'ibanki akaba yarakoze igihe kitari gito no mu gisata c'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umunyamabanga w'umurwi ni Beatrice Nkurunziza. Abandi bagize uyu mugwi wa CNUDH ni Dr Jean Bosco Manirambona, akamwigisha muri kaminuza y'u Burundi. Akazamwo Gloriose Nimenya yahoze ari buramatari wa Bururi. Uyu kandi akaba yaranabaye myane mabanga mu gihugu aho yabaye n'umushinga amateka. Akazamwo Ambassadeur Isa Ntambuka yahoze aserukira Burundi mu makungu. Uyu yigeze kuba umukenguza amateka, akaba yaranarongoye umuryango w'abayisilamu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakazamo kandi uwo bita Dina Ndayumvire. Uyu mugwi ukaba ugizwe n'abagabo bane b'abahutu be n'abakenyezi batatu b'abatutsikazi, ivyatangajwe n'inama nshingamateka. Daniel Jarase Ndabirabe yavuze ko batanzwe n'imigambwe ariko yanse kwishura ikibazo c'umushingamateka Pascal Gikeke wo muri Seneri, yasaba kumenya imigambwe yabatanze iyo ariyo. Itorwa ry'umurwi rihonyora itegeko rigenga CNUDH. Ivyo benshi makurikiranira hafi vya politike ndetse n'amategeko bagaruka ko cyane. Itegeko rigenga CNUDH rivuga ko atari rwego na rumwe rurekure kwivanga mu bikorwa vya CNUDH, kandi ko ikiringo c'umukomiseri wa CNUDH ari ntabanduka. Nukuvuga ko atari rwego na rumwe rurekure guhagarika ikiringo c'umukomiseri wa CNUDH. Icemewe nuko bane kuri barindwi y'abagiye CNUDH bashobora kubogoza umukomiseri babona yigenza ukutariko. Benshi mu bagize CNUDH yahahora bari batoye muri nzero umwaka uheze w'ibihumbi 2024. Ikiringo cabo coheranye n'umwaka uza w'ibihumbi 2026. Abashinga amateka babajije ico kibazo. Jarase Ndabirabe yabishuye ko abakomiseri bahahora abo barisabiye gukurwa ko we afata ko batanze imihoho. Ariko rero biragoye kuvyemeza mu gihe atarwandiko rwabo rwemeza ko basavye gukurwa canke ko batanze imihoho. Mu myaka iri imbere ngo arashobora kuzokwaduka imanza z'abakomiseri bakuwe bidaciye mu mategeko, ku buryo leta izohava isanga itegerezwa kubariha amafaranga yose bari guhembwa mu kiringo bari basigaje, mbere n'indishyi z'akababaro zikajako. Nkuko kandi benshi bagiye babihanura ngo kino kibazo cyarashobora gutora umuti amategeko akurikijwe, ariko Jarase Ndabirabe Daniel yahisemwo inzira ishobora gukwegera rwose CNUDH ku rwego mpuzamakungu nkuko benshi babikurikiranira hafi bobo babivuga. Gusa kandi bamwe bati two kwitega iki kuri CNUDH ya Musenyeri Martin Nyabo. Ngibi rero ivyo abakomiseri baraye bemereye abarundi n'amakungu. Mu Kirundi bavuga ngo ubuja gusha buratagata. Ivyo abare batoye ngo baje muri CNUDH bivuga imbere y'inama nshingamateka ngo ni ikimenyetso kitabesha cicu mu Burundi yobitega ko. Reka tubasangize kandi ivyo bagiye bariyemerera bamwe twongera ko amakuru dusanzwe tubafise ko
reka tuyatangurire kuri umwe wabaye komiseri mukuru cyangwa se umukuru w'umugwi ujejwe agateka kazina muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi CNUDH ariwe Musenyeri Nyaboho Martin Blaise umukuru wa CNUDH. Martin Blaise Nyaboho azwi cyane nk'umwepiskopa arongoye ishengero rya Anglikani Makamba. Uyu yaranabaye umukuru w'iryo shengero mu Burundi bwose kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ku munsi w'Imana uheze hari ku igenekerezo ya 4 uku kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2025, Martin Nyaboho yarinjiye mu zabukuru. Umusubirizi wiwe azimikwa muri myandagaro iza. Mu vya politike, Martin Nyaboho abamuzi iyo avuka bavuga ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD kuva ikiri ku rugamba. Kubw'amabanga y'ishengero ntaboneka mu mwambaro w'umugambwe, ariko mu nyifato ntabihisha. Nkuko bigaragazwa na Pacifique Ninahazwe arongoye ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu, avuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2010 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2015 Martin Nyaboho yarongoye umugwi ujejwe amatora mu ntara ya Makamba CEPI. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 ari mu bashigikiye rwose itorwa ry'ibwirizwa shingiro ryari rije guhamba amasezerano y'amahoro ya Arusha. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 ibinyamakuru vyamwanditse ko yahimiriza abajejwe intwaro n'inzego za leta ko boza barakumira abanse kwiyandikisha mu matora. Ahandi naho yanditswe ko yahimiriza gukumira imigambwe itaterereye amatora nk'uko vyari vyeze ico gihe. Ngubundi Martin Nyaboho afatwa nk'uwegereye Reverano Ndikuriyo, ariko ntawuzi ko hagiyemwo ivy'intara avamwo. Gitega yoba aja mu ruhande rwa Varisito Ndayishimiye. Nkuko Pacifique Ninahazwe abandanya kumuvuga ko ngo turetse ivyo yavuzwe ko n'abandi, mbega we nyene avuga iki? Mu kwiyamamaza imbere y'abashinga amateka yamenyesheje ko mu mwaka w'ibihumbi 2017 i Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia yahuye na Adama Dieng, yari icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU cari kijejwe gukinga ihonyabwoko kw'isi. Nyaboho yavuze ko ingene yakariye Adama Dieng ngo kubera yaguma asemerera ko mu Burundi ashobora gukorwa ihonyabwoko. Nyaboho ashimangira ko yiyamirije abantu bose bakora raporo ku Burundi batari ku butaka bw'u Burundi. Abo rero akabagiriza ko ari ababeshi. Yaranavuze ingene kandi mu nyuma asubiriye guhura na Adama Dieng Kampala, Dieng yoba atashobora no kumwegera. Mu ncamake Martin Nyaboho afata ko azanywe mu kunumya abanyamabanga bose bakora raporo ku Burundi. Ni navyo Geras Daniel Ndabirabe yarangije avuga atumye CNUDH nshasha. Nkuko Pacifique Ninahazwe abandanya amuvuga ko Musenyeri Nyaboho ntiyigeze avuga ko azanywe no gukurikirana ibibazo by'abanyuruzwa n'iperereza bakaburwa irengero ryabo, abapfunzwe bazira ivyiyumviro vyabo vya politike, abarenganywa nka Sandra Muhoza n'abandi, guhagarika torture, kubahiriza abaharanira agateka kazina muntu, kugarukana amashirahamwe y'agateka kazina muntu yafuswe canke abamenyesha makuru bahunze. Ntaco yavuze ku mwidegemvyo y'abarundi. We yavuze ko azokwama asengera abo muri CNUDH kugira bakore neza. Yongera atangaza ko itorwa ryiwe risigura ko abahora ari abanyuma ababaye abambere. Hakaza kandi Jean Bosco Manirambona. Undi umukomiseri yabonetse cyane ni umwigisha wa kaminuza Jean Bosco Manirambona. Uyu yavuze ko ava mu ntara ya Rutana. Jean Bosco Manirambona nawe nyene azwi ko ari umunywanyi wa CNDD-FDD. Yahora akunda kuboneka mu nyigisho atanga ku ndongozi za CNDD-FDD ari kumwe na komiseri Aloyizi Batungwa nayo aherutse guhunga. Mu biganiro vyinshi Jean Bosco Manirambona yaravuze ko adashigikiye amasezerano y'amahoro ya Arusha, ngo ayahora ko aha abatutsi ikibanza batabereye. We afise ivyiyumviro bisa n'ivya Juvenal Habyarimana yahoze atwara u Rwanda. Yavuga ko abatutsi badakwiye kurenza 14% mu bintu vyose vy'igihugu. Ibi nivyanditswe na Pacifique Ninahazwe. Abanyeshuri yigisha bo ngo bandikiye Pacifique Ninahazwe ko Dr Jean Bosco Manirambona yigamba ko yagize uruhara rukomeye mu gusambura ishirahamwe ASR ryahoze riserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. Turetse kandi bivugwa n'abandi we nyene yoba yaratangaje iki imbere y'abashinga amateka inyuma y'itorwa ryiwe. Jean Bosco Manirambona avuga ko ibintu by'agateka kazina muntu ngo twabitegetswe n'abazungu kubera abaturushije inguvu.
we avuga ko nka komiseri wa CNUDH azoja gusigurira abazungu ko dufise imico n'amateka vyacu bitandukanye n'ivyo vy'abazungu. Yabatanze uburorero ko kera kugira umwami yime Uburundi hari umusore batora inka zikamucako agapfa, ko imbere ya Karyenda hari uwundi umusore bica bakaryamikaho, kandi ko ivyo vyaryohera abarundi. Ntumubaze ivy'imihazwa mu Burundi. Igikorwa ca komiseri Jean Bosco Maniramu si ico kurwanira agateka kazina muntu ngo ahubwo nico kugahakana. Tugaruke kandi kuri Dina Ndayumvire, Isa Ntambuka, Beatrice Nkurunziza ndetse na Gloriose Nimenya. Nkuko tubikura mu vyatangajwe n'uburi na Pacifique Ninahazwe, umwe mu bafise amashirahamwe mu barongo y'amashirahamwe y'agateka kazina muntu akomeye cyane ariyo Fokode, nabo yagize ico bavuga ko bano bakomiseri bashasha ba CNUDH nta na kimwe bavuze kiboneka kijanye n'ivyo barakoze bijanye no guharanira agateka kazina muntu canke ico bazokamarira. Bakoresheje imvugo zo kwikurayo gusa, bose bavuze ibisa. Waza wumva ngo narabaye buramatari gutyo narafasha abarenganywa, narabaye ambasaderi gutyo naratahura ivy'agateka ka muntu, narabaye umwigisha gutyo naritwararika agateka k'abana, nkorera leta kandi nkorana n'amashirahamwe yo kugwiza ubutunzi gutyo nditwararitse abakenyezi n'abana. Bose bemereye abarundi ko bagiye kwigisha ibijanye n'agateka kazina muntu. Abakenyezi bose bemeye ko bazitwararika uburenganzira bw'abana n'abakenyezi. Umwe gusa muri bo yaravuze ko azitwararika abapfungirwa mu busho bwo mu ntara n'amakomine. Bamwe bati ese baba bazi ko hari abantu banyuruzwa n'iperereza bakaburwa irengero? Ese baba bazwi ko abaharana agateka kazina muntu birukanywe mu gihugu? Baba bazi amabi akorerwa abanywanyi ba seneri n'indi migambwe itavuga rumwe na CNDD FDD? Ese baba bazi ko amabohero avundiyemwo abahejeje umunyuro ariko vyanse ko barekurwa? Amakuru dufise yemeza ko n'imiburiburi 3 kuri bano bane bari muri CNDD FDD. Gerard rero Rugemintwaza, uyu tumushize ukwiye kuko ari we wenyene mu vyo yavuze yumvikana ko afise ico yakoze mu bijanye n'agateka kazina muntu. We vyarumvikana ko afise ico azi. Muti bimeze bite? Uyu yarabaye procureur general, yaranabaye umuvugizi wa sentare Ndahinyuzwa, yarabaye mu mugwi wandika raporo za leta zirungikwa mu nzego mpuzamakungu ziraba agateka kazina muntu. Ntabwo yakoze cyane mu vyo kugwanira abarenganywa na leta, ahubwo yakoze ivyo gusigura amakosa ya leta. Mu vyo yiyemeje harimo guhindura isura y'u Burundi mu bijanye n'agateka kazina muntu, ariko imvugo yiwe ntiyari y'abanywanyi ba CNDD FDD, bamwe bahakana vyose. Gerard Rugemintwaza ngo yariganye na Pacifique Ninahazwe ngaramuzi, ntiyigeze aba umugabo niryo bacigana, iyo ashatse arahagararira ukuri. Nk'icegera c'umukuru w'umurwi kumbure ngo nibazohora agerageza gusukamwo mabisi, ntakunda akarenganyo, ariko ivyo abona vyohava bimukwegera abica ngo murantunge, ariko ivyo abona vyohava bimukwegera we abica kure. Nkuko bibandanya bivugwa muri uyu murwi mushasha wabagize CNUDH n'ubundi, amakuru avuga yuko muti rero twokwitega iki muri kano kanya kuri uyu murwi mushasha wa CNUDH. Uti nta ucira urubanza utarakora, ariko biragoye kwizera uvuga ko atemera agateka kazina muntu kari wagiye kukagwanira. Ntivyoroshe kwizera uwemeza ko azanywe no kunumya bahora batanga raporo leta idashaka kumva. Wumvirije imvugo gusa, abagize CNUDH barutwa na 67 nyine muraba be na Jean Baptiste baribonekeza abahora bafatwa ko ari bo bishe CNUDH. Ngo CNUDH yubu izotangura itorohewe. Ubwa mbere bwo igiyeho habanje gonyorwa amategeko, ico kirashobora kuzoyigora. Geras Daniel Ndabirabe yateguye amategeko agabanya ubwigenge bwa CNUDH kandi afise umugambi kazorangiza ikiringo ciwe ahinduye itegeko rigenga CNUDH. None abakomiseri bonyene batanguranye imvugo zidahumuriza. Igikorwa ca CNUDH kizoba kurondera icizere mu mwanya wa mbere. Uwatanguye gutwara CNUDH Emmanuel Ntakarutimana yari umukozi w'Imana kandi yabaye akarorero. Kugeza ubu twese turamwikugura. Yari ubuhungiro bw'abarundi bahamwa n'iperereza, yari umutaka abarundi bifuka iyo babangamiwe. None Emmanuel Ntakarutimana yarutse guterwa iteka ryo kuba musenyeri. Ngese musenyeri Ntakarutimana yobera akarorero musenyeri Nyaboho ahawe
kuba umutabazi w'abarundi. Ngese Martin Nyaboho we yoza arakubitira muri Bibiliya akabona ko abahamwe n'ubutegetsi bw'agacinyizo basa n'izindi mpahazwa nyinshi zo muri Bibiliya, uhereye ku mwami Yesu akorera we yahamwe akira uruyoya n'ababona ko aje kurwanya ubutegetsi bwabo. Ngese koko Martin Nyaboho yo kwamana kumuzirikanya irya jambo ngo ahiriwe abazira ukuri, maze nawe akaba ububatabara ntabe ububata mu rwobo rw'intambwe zo mw'iperereza. Ngibi rero ivyo twobabwira kuri uyu murwi mushasha wa CNDH watorewe mu biro vy'inama nshingamateka. Inama nshingamateka irongowe na Daniel Geras Ndabirabe. Ayo matora rero akaba arakozwe n'abashingamateka bose bahari, gusa Daniel Geras Ndabirabe ryari nuko yavuze yuko abo bose batoye batanzwe n'imigambwe yabo, gusa umushingamateka Pascal Gikeke akamubaza imigambwe y'abatanze umukuru w'inama nshingamateka akanka kumwishyura. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usange izo makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bahezekire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.